Agoye kuvuga Imana yakoze ibintu byinshi cyane. Reka mbanze mpere kuri iki kintu kuvuga ngo Imana yaraduhaye agakiza nico kintu cyambere gikomeye cyane kuko yadukunze urukundo rudasanzwe bituma tuva mu kibanza twari turimo ubu tugeze mu bindi. Hanzwe je ndibuka nabaye mu Buyenzi kandi narabaye mu gihe kitoroshe igihe cyo kutemera uwo ndiwe. Byarangora uri kurambaza ngo wewe uri umukristo. Byarangora kushoka nemera ngo ego je ndi umukristo. Kaza jewe mu misi yahera reka ndabivuge n'abandi nyene bace babimenyeraho naragiye mu bohero kandi atamakosa nakoze. Yego kubwo gutatahura ico no nakoze nsanga nyene bamfashe kandi baramfunga. Bariko baramfunga nariko ndategwa n'ibitero bivuga ngo noja mu mpimba. Ama nyene famille baradesida baravuga no muntu naje mu mpimba nta kundi. Rero tugiye kuri parke nagiye nzi yuko ngiye gusezera umuryango hama na jewe ngende mu mpimba. Abo twari kumwe baragiye mu mpimba ariko icyantangaje rero jewe niki procureur acarambwira gutya we burya fefe ugomba utahe. Hello, nitirakomeze nita akunzwe Ire TV de bamugisha kuri micro behind camera Beni. Reka mbanashimire bimwe vyimva mutima mu mwese muze kuri subscribe ku channel cyo YouTube nange so atarayikora ko mubikora ngira ngo mubandanye mwironkera ibigano vya Ihuriro TV. Nkuko nababwiye Ihuriro TV naho tudashika. Uno musituri muri sekila ejo turaja muri gospel nzobazanya no pastor ababwira ubutumwa n'umushehe ababwira bon naho nimiriwe hose ndashika. Kuri no munsi natewe iteka ari ryo bakwe ryo kuvugana na bamwe mu bakozi b'Imana mvuze abakozi b'Imana nshatse kuvuga nti abantu bon mvuze abaririmbyi baririmba gospel ko namwe murazi ko nabo bari kwavuga ubutumwa. Mr Peniel unawe yitwa Fefe ibyo bindi ntubimbaze. Ico nzi cyo Peniel arubatse Fefe ntiyubatse. Okay nivyo nyene. Nabarongozi canke baje baserukira umugwi bita Sifa Voice. Ku bantu bakera ari indirimbo bita bon izo zose n'indirimbo zabo bagaragaye kera ko ntubone bavuga ngo umuntu atangiye kuzana bavuga ubuhanza canke ubuhanza canke ngiye mishatsi ya blond aba yarakuze imvie. Reka duhakaryo ntabarandiriye baramutse bakunzi ba Ihuriro TV bongira bana bidondora bihagije tutangure ku mukuru. Amahoro cyane yamaze kubivuga izina ni Peniel irindi ninzoshima ama nkabandi umwe mu bagize umugwi Sifa Voice. Ego turabaramukije cyane. Thank you. Hama na jewe nkuko yabivuze nitwa Fefe Ferdinand Butoyi ayo niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Hama ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo mwarahezagiwe. Twarahezagiwe. Bavuze ko barongo nababwiye ko baserukiye Sifa Voice. Sifa Voice n'umugwi uririmba gospel mu gatoshaka kumenya Sifa Voice yatangiye ryari ko je natangiye kwimenya kera za 2007 2008 niyo natangiye kimenya urumva ko nari nkiri petite. Sifa Voice yatangiye ryari gute? Mugwi Sifa Voice watanguye mu mwaka wa 2006 niho twatanguye igikogwa mu ntumbero imwe gusa yo gushirisha imwe y'Imana hejuru. Twahuye turi mu ma eglise atandukanye abaririmbye turi mu ma eglise atandukanye duhuzwa n'intumbero imwe gusa yo gushira icubahiro c'Imana hejuru tubicishije mu ngabire Imana yaduhaye mu kuririmba gukora ubundi bugenegene mu ntumbero yo kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo twifatanye n'abandi mashengero n'amashirahamwe rukristo mu gikorwa civuga butumwa mugaba hanini twebwe tubicishije mu kuririmba. Ego umunsi winje muri Sifa Voice ryari? Je ninjiye muri Sifa Voice muri 2011 2012. Ego wagumwe iki muri Sifa Voice kugira ngo wumve ukwinjira? Je ndibaza gukunda kwanza imirimo yo kuririmba mu guhimbaza no gutazira nabikundishijwe n'umugwi Sifa Voice Ministries. Narakunda ukungene baririmba kandi babikora neza muri ico gihe bari abantu nyene umengo bari high cyane. Niyo bavuga barabastar. Ego barabastar cyane mbo nubu n'abastar
n'ubu n'abasitari gusa nyene twari twabaye mu gacerere kadasanzwe gusa tuje tuzanye umuvuduko udasanzwe naho nyene hama ndinjira muri 2012 niho nakundiye n'ibintu byo kuririmba niho natanguriye no kuririmba ego barakuvye barakurira no muracahita ego nyene ndashobora kuvuga ko ndi umwana wa Sifa Voice Ministries Sifa Voice bon ndashaka kumenya umuntu yatanguje Sifa Voice idea umuntu wa mbere yakoroke mu mutwe bon nibaza ko ide yaje twara abantu bashika kuri batatu wa mbere yitwa Sami hari uwundi yitwa Onesime naje ubwanje iyo ide yaje mu ntumbero yuko hari igikorwa cyari kihari badusaba abantu bashobora kuririmba hanyuma tuja hamwe turategura akantu mugabo mu nyuma ico gikorwa giheze kujya umuntu yicara hasi atazi icyo Imana iba yamuteguriye iyo vision yaraziyemwo donc turumva ko twoja hamwe tugakora ikintu gishobora kurama kuri iyo mvo rero tuca dukora umugwi urabaho gushika nuno munsi ego mufise indirimbo zingana gute kuva mutangura gukora kuva dutangura gukora ubu turafise album imwe irimwe indirimbo 10 hama hakaba hari izindi ndirimbo zishika kuri zitatu ziri ku ruhande iyo album ziriko zimwe zaramaze no gusohoka hari n'izindi rero dutegura gukora muri no mwaka kumbure mu mpera z'umwaka uza tuzoba dufise album ngira kabiri byose bigenze nkuko tubyifuza ego ngerageje kwibuka ige album ya mbere yakozwe mu buryo navuga ego bon kuri no mwanya ntiri professional kuko ariko kandi ku mwanya yasohokeyeho byari biri professional kuko aho nshetse kuvuga kubera ko igi album iri kuri stage turashaka kumenya mbe kandi ni audio zizokorerwa ama video mbeho murafise icyumviro cyo kubishira ku ma YouTube kuko nivyo bisigaye niyo hari isoko merci beaucoup kuri ico kibazo wamaze kubivuga twayikoze muri 2009 donc 2009 uburyo bwari buhari bwo gukora indirimbo kwa rugujishira kuri CD nibyo byari bigezweho ico gihe ariko nkuko nyene hejeje kukivuga uno munsi turafise channel ya YouTube hari indirimbo zigiye gutangura kuza ziraja ko ziri muri iyo album ndetse n'izindi nshasha tuzohora tukora ariko umugambi wa mbere dufise nuko zijya ndirimbo zose twakoze kijya gihe dutangura gushira zimwe kuri YouTube channel yacu kugira ngo n'abatashoye kuronka ama CD no munsi bazironke byoroshe baciye kuri YouTube hama wambaje ikindi kibazo kijanye n'ama video bon bien sûr turipanga gukora no munsi tudakora mu audio gusa ariko dushiramwe n'ama video hari n'igihe tuzora dukora ama concert live indirimbo zimwe muri zo tukazikora zikajamwo then abantu bakazohora bazumva babona n'ama image yazo ego tugiregeje kuraba nyemere nsubire kandi kuri zike ndirimbo za kera harimo abantu ntarinze kuvuga amazina bari barimwo kera mugabo batakirimo kandi seshi harimo abaririmbye harimo bafise mu indirimbo nke bashobora kuba bara participyemwo bararirimba bizogenda gute ko ubu ntimukiri kumwe okay bon ico kibazo nkuko bamaze kubivuga hariho bamwe tutakiri kumwe kubw'imvo z'ubuzima butandukanye hari bamwe bari mu gihugu hari n'abandi batakiri mu gihugu kubw'ubuzima nyene razi ko ubuzima butwara abantu hatandukanye hari n'abahari hano mugabo batagifise umwanya wo guparticipa ariko bafise abo bareze basigiye igikorwa kumbure nabo bashobora gukora nk'ibikorwa bakoze abo bishoboka bari hano bafise umwanya ko dukorana tuzoba turi kumwe kuko nabo nabacu nubwo batashobora kuba bafise umwanya wo kuguma participa cyane ariko iyo dufuze igikorwa kiduhuza twese turashobora kubatumako nkuko ari abana ba Sifa Voice bakita umuvyeyi bagakora ego nibwo bucyo dusokoramo fefe iyo uri muri Sifa Voice ni keke mu cyambere kuryohera bo ikintu cyambere kinjohera d'abord ni nka famille ujyane nk'umuryango misi yose ndi kumwe nabo ndumva ndi kumwe n'abasaza banje n'abasista banje kandi turanafashanya kubw'ijambo ry'Imana nubundi no kumpanuro zisanzwe z'ubuzima busanzwe urashobora kubona umuntu yagiye ukutariko n'umu brother wanje arakambwira fefe ewana ibi bituacha ibi tufanya ibi ni bon kandi ndashobora kuba mfise n'ikibazo muhira ndashobora kubitura nkabwira burya je nashikiwe n'ikibazo ni hivi na hivi for example umuryango urashobora kugira akantu k'imanza cyangwa je ubwanje ngagira imanza ugasanga nibo ndikora ko cyane example naragize diplome yanje abashise barayibonye yari diplome yari nka concert live kandi abariko bararirimba
uca bihangana uri kurabiraba n'abariko barakora wasanga ari babandi nyene turiko turakorana muri group Sifa Voice hamwe abantu bakambaza abo bantu wabakuye he kumbe ni famille ni kwa kundi nyene usanga turiko turafashanya mu bintu byinshi mu ncamake ndi hajya ndisanzura mba ndi muhira mba ndabona nyene ko ndi mu muryango yego wibona he mu myaka 5 uri muri Sifa Voice mu myaka 5 ndi muri Sifa Voice ndashobora kuba ndi muntu ndi international apana national nzoba ndi international kuko ndafise aho navuye naho ngeze uno munsi ndiko ndanaririmba uravuga ngo ujya mwana ariko arakora yego uwe nk'umuvyeyi ubona Sifa Voice he dans 5 ans bon kimwe no tangura kuvuga ko cyambere ubwa mbere Sifa Voice yabaye nk'ihuriro canke nka centre yo gufasha canke yo guforma aba worship leaders mu ma eglise atandukanye nabivuze ko turi mu mashengero atandukanye uno munsi turafise abantu benshi tumaze kuramura bashobora kuba barongora umwanya wo guhimbaza no gutazira mu ma eglise yabo kandi ugiye kuraba ugasanga bariko babikora neza cyane ibyo ikaba ari fruit imwe canke icamwa kimwe cyuko abantu twagiye hamwe nka Sifa Voice kugira ngo twigishanye dupartage ibyo dufise kugira ngo bishobore kudufasha kubaka ubwami bw'Imana hanyuma ku kibazo caho dushobora kuba dushitse mu myaka 5 umuntu arakura haraho turi uno munsi bon dutanguye haraho twari turi haraho tugeze uno munsi hari nahandi dushitse rero turabona ko Sifa Voice mu myaka ishika kuri 5 tuzoba tumaze gushinga nka branche mu ma province atandukanye yeki gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo nandi ma eglise ari intérieur du pays na gikorwa Sifa Voice iri kirakora ubu deja turafise branche imwe mu ya Sifa Voice Makamba nabo bariko bakora igikorwa ciza bari ma eglise atandukanye kandi usanga igikorwa bariko barakora kiriko kirafasha cyane ama eglise yabo rero dufise n'umugambi wo kuronka irindi shami mu yindi ntara kumbure vuba ni hagera tuzobishira ku mugaragaro abantu babimenye dukore n'igikorwa cyo kulansa nyene ku mugaragaro iryo vuka ry'uwo wundi mugwi rero ndabona ko mu myaka 5 tuzoba tumaze kugera mu ntara zitandukanye mu ntumbero yo gushigikira amashengero yacu dusanzwe dukoreramwo mu gikorwa cyo guhimbaza no gutazira ego canke ngene n'indirimbo iri kwirapasa iri kwibikora neza cyane mwibaza ko ari kubera iki iri kirabwa n'abantu cyane bon icambere imbere yuko dukora igikorwa kanaka turabanza kugisengera kandi tugategura na audience abazo kwakira ico gikorwa kugira ngo kigiraho kibakuye kigiraho kibashikanye rero ni indirimbo twakoze muri ubwo buryo tukiyandika tukitegura tukija muri studio dukora ama image yayo ndetse tunayisohora twabanje gufata umwanya wo gusenga kugira ngo Imana yisiga amavuta yo nyene ubwayo abari yiherekeza kugira ngo umuntu wese ashobora kuyumva igiraho imukuye igiraho imushikanye ugerageje kumviriza titre ya twayise ibanga mu ijambo iyo tuvuze ijambo tuvuze ijambo ry'Imana no kuvuga ngo hari ibanga mu ijambo ry'Imana hari amasezerano menshi atandukanye mu ijambo ry'Imana ku buryo umuntu yagize umugenzo gusoma ijambo ry'Imana haraho rimukura haraho rimushikana no kuvuga ngo ntaba ari wa muntu ashobora gukangwa n'ubukene ashobora gukangwa n'ibibazo no kuvuga ngo ikiba kije cyose arashobora kucakira kandi kikagiraho kimukuye kikagira naho kimugejeje rero nibaza ko ari wo mutima uri nyuma y'iyo ndirimbo hamwe rero no kuyisangiza n'abandi uko abivuze kuri YouTube bisaba ko abantu tuyisangiza abandi hama abandi nabo bakayisangiza abandi kugira ngo benshi bashoboka bashobore kuyironka banayumve bumve message twashatse gutanga igira ikibafashije yego mwijambo rimwe fefe wowe ibanga mwijambo uyitahura gute bo ibanga mwijambo ndakunze kubivuga kenshi ijambo ry'Imana ririmo amajambo menshi cyane kandi yaguse uri kurumva ibanga ryo mwijambo harimo isezerano hari icyo Imana yadusezeraniye mu ijambo ryiwe kandi hari icyo avuga kubwo kubuzima busanzwe hari ukungene harimo n'inyigisho hamwe no kudusezerera harimo n'inyigisho zo gutuma tubaho uno munsi kuko hari tuzofa kugira dutahure ko twofa ni jambo ry'Imana ribitubwira kuko gufa turatahura yuko tuzoja mu ijuru ibyo byose nta numwe yozabikubwira utasomye ijambo ry'Imana rero mwibanga mu jambo ryiwe harimo amabanga menshi cyane ugerageje kuyasoma uzoba uri uramenya ibanga ry'Imana yego ngo mumaze kibaze kimwe ndakibaza mwese kicega mwese nikihe kintu bon uretse ko Imana idukorera ibintu byinshi cyane kandi cyane nikihe kintu Imana imaze gukora kuvuga nti vraiment iki kintu n'umwana nzosiga nzokimwiganira ikintu kimwe Imana yakoze mu buzima bwawe wow
Bon, biragoye kuvuga Imana yakoze ibintu byinshi cyane. Reka mbanze mpere kuri iki kintu kuvuga ngo Imana yaraduhaye agakiza, nico kintu cyambere gikomeye cyane kuko yadukunze urukundo rudasanzwe bituma tuva mu kibanza twari turimo ubu tugeze mu bindi. Bon, ikindi naco novuga mu buzima twarahezagiwe. Bon, mumbabarire su kwishima ariko ndashima Imana ko no munsi nshobora kuba mfise umuryango n'igikorwa cy'Imana. Hama uwo muryango ukaba ufise nahuba nukubayeho. Ico ni gitangaza kidasanzwe. Wow. Congratulations. Hama mbona jewe mbe usubiramo ikibazo. Flori, Fefe, sorry. Ni kihe kintu Imana yanabivuze, Imana dukorana ibintu byinshi kandi byinshi cyane. Ni kihe kintu kimwe Imana imaze gukorana ukavuga ni wow, Imana mbende ikonde kandi ubundi bugira kandi bon, uretse ku rukundo rw'Imana, urukundo dukunze Imana ari runini cyane rutafise ngene govugwa. Ni bon, ndakene kumenya ikintu Imana gukoreye kimwe gushikana wumva uri fier kuba warayizeye. Yego hama je ikintu cya mbere ndashima kungene yadufiriye ku musaraba twese tuja turonka agakiza ku buntu. Ikindi naco je narabaye mu ntambara zidasanzwe, je ndibuka nabaye mu buyenzi kandi narabaye mu gihe kitoroshe, igihe cyo kutemera uwo ndiwe. Byarangora uri kurambaza ngo wewe uri umukristo, byarangora kushoka nemera ngo ego je ndi umukristo, ariko ndashima Imana ko yangiriye ubuntu. Ico ni gitangaza kuri jewe kuko nubu urabona ko ndiko ndabivugira kuri kamera iza kubona abantu bose ndavyishimira kuko narabohowe mu ncamake. Yego narabohowe, ndishimira uwo ndiwe kandi ndishimira Yesu Kristo. Yego ico ni gitangaza cya mbere. Hama hari igitangaza jewe mu misi yahera reka ndabivugira abandi nyene bace babimenyeraho. Naragiye mu bohero kandi atamakosa nakoze. Yego kubwo gutatahura ico no nakoze nsanga nyene bamfashe kandi baramfunga. Bariko baramfunga nariko ndategwa n'ibitero bivuga ngo noja mu mpimba. Ama nyene famille baradesida baravuga no muntu naje mu mpimba nta kundi. Rero tugiye kuri parke nagiye nzi yuko ngiye gusezera umuryango, hama na jewe ngende mu mpimba. Abo twari kumwe baragiye mu mpimba, ariko icyantangaje rero jewe niki Procureur carambwira gutya wewe burya Fefe ugomba utahe. Yego wewe tugomba tukurekure witahira amahoro kandi Imana iguhezagiye. Sinanabaje kubera iki mundekuye jewe naye kubera nari natahura ko ibitangaza vy'Imana bibaho. Ico ni gitangaza Imana yankoreye. Congratulations nawe. Ushaka kurondera indirimbo za Sifa Voice uzironderera he? Bon, ubwa mbere hari ziri kuri YouTube naho ari nkeya. Twavuze ko n'izindi tuzoza turazishiraho fila mesure, ariko hari izindi ziri ku masede. Abashora ko bazikeneye ku masede barashobora kudukontakta directement bakoresheje nimero ya telefone cyangwa WhatsApp cyangwa Facebook, bakandika ka message gusa tugahura kumbure tugashobora kuyibaha cyangwa bagashika aho dusanzwe dutegurira cyangwa dukorera ama repetition mu Kamenge kujya mbere. Ego kugira ngo tukiringaho kwanza kuri wavuze wa message Facebook YouTube channel nigo izina ndashaka utange adresse y'imbuga ngurukana bimenyezanye mukorera. Ego kuri YouTube ni Sifa Voice Ministries, hama Facebook page yacu ni Sifa Voice Ministry. Ego ubugiye kugira ngo bon sinobaza pri kugira ngo uzoza sha uzovyibonera kandi basha ni indirimbo zisizwe z'ubwiza nukuri inguguri bon nukugura cyane turashobora no kuguha ku buntu bizovana kungenza uzovugana. Okay, kugira ngo umuntu yaje muri Sifa Voice babisabiki kugira umuntu aje muri Sifa Voice icyambere bon d'abord no gushima ibikorwa dukora no kumva ko bikunze, hanyuma ugashika ukaraba wenyene ukirabira n'amaso yawe ukaraba teska abantu by'ukuri no bana nabo. Hama ikindi naco turasaba ko umuntu yandika icete cyo gusaba kugira ngo komite ivyige ko irabe kuri uwo muntu kishobora kumwemerera kuba umwe mu banywanyi canke mu bamambre mu Sifa Voice. Hama ikindi naco urumva iyo kete umaze kuyandika biba bisaba ko participa mu bikorwa biba biriko birakogwa nubwo utaburemererwa gukora muri bo. Then après igihe kanaka kumbure wamaze kwevaluwa bakabona umwete wawe ukwitanga kwawe bakadesida akavuga ati uyu muntu turashobora kumushira muri iyi kategori. Hari abashobora kuba batazi kuririmba
bikaba bisaba ko babanza kugira iki guca mu ruganda kugira ngo bagere kuri tape kanaka. Hari n'abashobora kuba babishoboye nabo urumva araza hama tukabona umwete wiwe kuri kuragenda ko ari karabikora, then tukavuga ngo uyu muntu rero no musi turamwakiriye ashobore gutangura gukora ibikorwa cyo kimwe n'abandi, canke tumushize muri kategori azohora dufasha muri izi activite kanaka. Ego. Okay, murafise management? Bon, nibaza ko management ni twebwe nyene no musi. Bon, turashima Imana uko bimeze kuko muri twebwe hari abitanga bagakora. Ariko n'ibindi kumbura Imana izobikora. Kandi nawe mworoha manager nta kibazo. Namahoro menshi cyane. Yego. Akajambo kanywa ko gusezera ntangure kuri Fefe. Yego, mbo nshimire kwanza mwebwe mwatwakiriye uno munsi kuri Ihuriro TV. Dushimire n'abariko baradukurikirana, Imana ibahezagire cyane burya nabonyene kudukurikirana n'akanya kabo baba bataye. Hama nshimire n'Imana yatwemereye ko twoba muri kino kibanza kuri uno munsi. Ego, hama muhezagirwe cyane. Merci. Ego yabivuze d'abord no kubashimira ku mwanya wanyu ku kajyo muduhaye ko gushora gutanga iyi message turiko turatanga, ama dushimira n'abariko barakurikirana kino kiganiro, twongera kubatumirira gushishikara bakurikira ibikorwa byacu turiko turakora kuko si twebwe twenyene bifasha nabo bishobora kubafasha, hanyuma bashishikare no kubisangiza n'abandi kugira ngo ubutumwa turiko turavuga nabo babe bamwe mu badufasha kubushikana kure kugira ngo umugisha w'Imana twese utubeko. Murakoze. Okay, ni Deba Mugisha, nije ndi kuri micro nari kumwe na Fefe na Mutama. Aratunze kure ko mvuze ko ari Mutama. Ego na Peniel. Nkuko babivuze n'abarongo Sifa Voice, reka mbanze ndabashimire ubwo mwese ko dukurikirana kuri Ihuriro TV. Nongera nshimira mu mwese muri ko muraba ino video. Nimbo ndagusabi nimba utariko raba ino video utaragira subscribe genda uyigize hamu partage kugira ngo abantu benshi bashishikare nk'abantu bakunze kuririmba, bazi kuririmba, babishaka, bavyifuza, bashaka no kuvyiga, mboza kugira ngo bo bakirimye imiryango irugure mumvise ko babivuze. Nongera nsaba wose uri kurankurikirana nimba utagira usimbire kuri channel yawe ya YouTube ibande ni Sifa Voice Ministries. Nimba ucugira subscribe hama ubandanye wumviriza izo ndirimbo, guys baririmba neza kandi indirimbo zabo zirimo ubuzima, ndasubiyemo zirimo ubuzima. Kurikirana ugenda uba following kugira ngo uzoshobore kuzuraronka izo ndirimbo zabo byoroshe. Reka ndababwire ko ndabakunda kandi ndabubaha. Bye bye.